famille karaba. Manera bibura. Ubibura he? Muri yo quartier sura urondera amabuti kese ubu. Rega bice bisaba nje hariya. None urapfa. Ando usigaye wigira ibintu. Naye agatanga wizi. Ni asigara uragakura. Sawa. Usigaye wigira ibintu rero. Nawe tanga wizi misi yose. None nawe aragarutse ubunye. Injira ni ugaye. Mbewe ni biki kugenda ucuritse urutwe ugarutse kugira iki uje kumarira ko wasigaje nta muntu ndabona afite umutwe kwanza nta nugira simvuge ngo afite umutima urinda nta ugira uragaragara amoroshi uvuze ngo iki no mu ndoto ziba ntuzisuye kwiyumvira iryo jambo no mu ndoto ziba ntuzisuye kubyiyumvira kwanza kura amarinda kurabe neza nta n'isoni ugira gene yiyambika uburobiri rero ubu navuye ushaka akanya tukavugana abantu tuvugana iki je nawe wazanye indi miti yo kunsiga nta n'isoni ugira ubu rero waragiye uricara ati nta nushoboye ubuzima bwiwe narabwishe byaraheze sivyo barasubiye kugutuma wazanye undi muti wo kunsiga waragiye uricara nyine urishishikira ati ndi umugabo ndahejeje kwica ubuzima bw'undi muntu ndabutwenze nta mutima ugira umutwe wawe ntibitonze neza kuko iyo wiyumvira ukibuka ko hariho imana ishobora gukura umuntu ibyo wowe upanze wateguye ikabihindukizayo bigatumbereza ibintu kwabyo wowe nturi imana sivyo abantu wewe nawe mwateguranye mwese ntimuri imana murafite ibyo mutegura ariko imana nayo ifite ibyayo rero ndakuremesheje sivyo kuneza yiwawe dusubiye no kwinjira ngaha mbe uzanywe niki kwanza uzanywe niki je kura umukunzi wanje mukundana nande Scheilla nta mutima ugira fina mu bibiri confirme nta mutima ugira nta makuru ufise sha ndagwa amakuru ndende agati bushpa kumaho niteka sinavuga ngo ndi niteka ridasanzwe ryo gutumira ko siteka gutumira wewe mugabo rabucishe kwa maso akiri babe ja kuyishiramo imiti ngamwenda bakinyi ariko imana ni imana naho mwogira ivyo mushaka mu nyuma byohinduka naba neza iyo ari kuyikoresha oyambwira ko iyo ari kuyikoresha kanza mpereza nwavuja kwirogerako waje kwira baca umugani mu kirundi ati amaso y'ibikere nabuze umuntu kuvoma igikere ni wewe ndakubwiye Scheilla naje buke buke nikishije bugufi ariko namaze kora ko byakwanyiye ureko byase ku neza igihe cyo kungumu nawe aha ubwirugane nande sishobora nawe cyese ndagutinya Scheilla wewe tire ma femme bro we ntukomeye umviza ndagutera inkuru hari ahantu bavura abasazi sivyo imiti yo kurinda kubabaza n'umutima kandi yumva mu mutwe bitagenda neza nibisanzwe Scheilla nibisanzwe ko yisaje ko ndumusazi jewe ndabisubiyemo ntukomeye kandi kuneza yawe wivuze Scheilla jana wabyemera tire ma femme ndabisubiyemo tire ma femme Scheilla wasubira ukare kandi subira kandi ukare kandi ushaka kugeza umutwe wawe ushaka kundaba Scheilla nenda kubwiye danse
ku mahoro bizoza ku nguvu. Ukunya kintu cyo invitation nk'ubu edaire kwanza ejo naje ndakuza n'indi invitation y'uwanje ahubwo ngize izina ryawe ry'ikirundi witwa nde? Scheilla. Il est vrai invitation in VIP. Wow. Kajeneza afite amahera ariko y'uwanje izo zandikije n'ikaramu kandi uzoyakira kandi uzoyereza n'abandi bantu bose kandi tuzogira mariage. Hatabaye mariage hatobikiriyo. Ndasubiyemo mbwira izina ryawe ry'ikirundi. Scheilla. Mbwira izina ryawe ry'ikirundi. Witwa nde? Rimwe kabiri Scheilla. Ndayite si ma femme sinshobora kwica siko ariko ndagiye cyane gutko mbwiza njye kirundi woshora kunda. Wow ndayize umva ko nyize na jewe reka ubwo bari ndabisabye ndana Scheilla woshobora kunda kura amaboko ku munwa woshobora kunwengera unwengera ndabo unamuka c'est ma femme. Merci beaucoup. À demain. Je vous reconnais. Uramahamuye neza na neza. Mvuye mu kazi nza ndiruka. Habaye. Cyane ndakubwiye. Karibu kandi wagomba kwicarira ngaha. Habaye. Kumenga wabaye desactive. Numva mfite ubwoba. Iki kandi habaye. Estimé. S'il te plaît, ntumbwira amakuru mabi. Ndasabye ntuzure kumbwira amakuru mabi. Basi nyumviriza basi ndakubwira ibyabaye. Kugira ngo duterere umuti hamwe urabizi ko ubuye ntashobora gufata ibintu ngo ndabyigumizemo. Nicyo gituma ndaguhamagaye kugira tuvugane. Bigenze gute? Estimé wa muhungu ngo mu diaspora mu escura mu ibuka. Yaje ngaha mu mwanya mavamidi. Ukora iki? Hano ahashaka iki? Nanje sinzi ikintu cyari kimuzanye mu ntango nkimubona sinatahura ivyo arivyo. Nari nzi ko ari kumwe kwiyerereza kwiwe nyene urana ko umengo nta mutima. Hama ndamwereka invitation ndamubwira ko tugira urubanza. Aca mfatira kwinko ambwira yuko ngo atarubanza ruzoba ngo ntegezwa kuba umugore wiwe. Rero je nuko numva ubwoba nufise nashaka kuvyigumizamwo je nyene n'ukuri. Nimba dusenga nimba dugira ikimuga je numvise byanse ko nihangana sinagushaka kubirarana ntabikubwiye n'ukuri. Utegerezwa ko ari umugambi uri kutegurwa na Alice. Cyese ndavyibaza. Kubera la fois passée hariho umugenzi wa Alice yitwa Grace. Yigeze kutubwira turi kumwe na Belize umugenzi wanje atubwira ko ntuze Alice yahunze. Alice sinibaza ko hari ica bizi ko sinibaza nuko ari ngaha mu gihugu. Ngo yitwande? Yitwa Grace umugenzi wa Alice. Grace? Mbe urabizi yuko Grace bari kumwe na Alice banyurefonye ngo ariko ansaba ikigongo. Umva nkubwire wa mukobwa. Isi yarahindutse. Isi yameza amenyo kandi yameza yera. Nuwaba ukikura utwengana n'uwo ari we wese n'importe qui ngo haraje ngo umugenzi ngo n'umugenzi mushasha ukaca wakira. Isi izokwigisha. Kandi nibaza yuko imaze kukwigisha bitari bike. Sinzi yuko ari ikindi kintu keneye. Umviriza. Ya telefonye ambwira ko umukozi w'Imana akomeye ngo ni mama pasteur ngo agiraze kumusabira ikigongo ya Alice. Mama pasteur agenda ni nko. Sa Grace je namubonye afise inko.
inkoho bukoho nyene mba mushengero wabo barasa inkoho kunte n'ubwoba okay umviriza rero inkoho hamwe n'undi mu ruhande rumwe urundi ruhande nago ari mama pasteur ari umukozi ambwira ko ari umukozi w'Imana en plus ngo ashaka asabira ikigongwe Alice ukacugaruka ku rundi ruhande ngo ashaka ubugenzi kuri Scheilla keskese ahantu nta kintu kirimo nari twibaze ko ari Alice ariko arabituma yabawe atabawe ikintu ca mbere mwino misi igabanya ikintu c'abantu bakubwira ngo nabagenzi kuko aza yiyambitse urusato rw'intama indani ari ibingira akonutsa gutwengera kumbe yifuza kuronka imbuga itangwa gucumita none umviriza rero ndaguhanuye mukunzi wanje mwiza gabanya ivyo bintu by'abagenzi agakukuhagarika shira apa hanyuma ikindi kintu naco uyo mu Estimé urazi ko nanje yaje wanje yaraje atangura kungira ko terrorisme ambaza yuko ngo shora ngo ngiyo ngo ibaza ko bingwe tokurase namugetse mbe bibaza yuko iyo bunduki ya office niyo GNFilms ari yikomeye nawe shara afite inkoho none bibaza yuko ibi biri atari inkoti ikomeye naringize ubwo ariko nawe yaguhahamuye umva nkubwire rega yamajije ngo witwane ngo vuga izina ryawe ngo nzoza nkoresheje ama invitation ujya hano ubuje ntaratekana sa ngo azoza azanye invitation je sinzi nyene bizogenda ahubwo entre ibintu naho turiko tubifata nk'ibisanzwe biraboneka yuko ari ikintu gikomeye rero ifo ko tumenyesha abajejwe intwari abajejwe umutekano kugira ngo babeho babizi iyo birafasha security yawe na security yuwanje gashobora kutugirana kuko biraboneka yuko umwanya n'umwanya hashobora kuba ikintu kitari cyiza we Estimé ninde none ni Putin ni leta y'igihugu ikiye je numva sigaye ngira nubwo oya tekana nukuri sigaye ntinya kwigumana hajenye tekana Kajeneza ngwari cyo ndakubaza Nariko ndarondera umudamu we ndamubuze ariko kumurongo utaramiye kuduki jewe cisha kubaza cyese buri bingire bimeze ibi none urubanza uriko urategura uri mu biki ko atadakiburi kurambara oya reka gutwenga mbarira uriko urategura urubanza uri mu biki umva nta na kimwe uri kurambarira ngo ndondere za mvutano zimeze gutya akombe wangere kabana nanje nateretse imishatsi reka yo mpamvu ubona akambaro gumitsaho ikigudi kizoba gikuta hari ugenda uragira nk'abandi oya rero umviriza rombarira umbarire je mbona uri mu bintu ntatahura imanza urubanza shaka urubanza Scheilla wanje ashike mu rugo bana yaramumaye ategeza kuza ngomba rero umbwire umwanya usigaye bimeze gute ndi kurambwira ngo ntumire na invitation ndabona sindiko ndaronka amakuru du jour urabibona kugira ngo ndondonke mama wakizo naragiye hewe kamariye hari ucyara arafisi zo mutara hamwe ntozikoramo nka zitatu nzozambarira rimwe nzobimenya ni mu gitondo saa sita ndi ku mugoroba iyo kuryamamo kare umviriza rero byakomeje gufina n'ukuri yes umviriza rero amatariki kwezi ngene bizogenda dote Maria cyose utonde kushire ngaha mwananje duheze twige bije urazi ko ntakeneye kumara okay urazi rero ikintu kimwe na niwe yeba urabona bino bintu byacu ko byagumye bigorana en fait nta stress nyinshi mfise bivanye nuko je nariteguye naho byagumye bipfa bigasubira bigapfa pour le moment byari bigenze twarandikishije ama invitation rero vuba invitation zirasohoka rero
hari ikintu je namye nimvira kandi namye ndagiproposa na Scheilla ibintu by'amadote tuvyihoza urabona yuko tutwara umugore wa gusa umviriza twumvikanye yuko dote tuyishira ku ntuze kuri konti uyu mwanzo yarya nazo wari imana tumukoka kuri azoca atagira isahani n'isafuriya akazi kawe ekaye ntuzabwira ngo uzure kandi mudebura amafaranga ngo ndinde kumugurira none ujya mu wowe uramuyobewe kuri ifaranga nawe bibaza ujya mu kabwa we ntubona ko ari Claire bibaza ko ariko ntabwo guhera ekaye bafise ubwoba babihenze ngo bagurishe igipangu cyose yoreka hari hagaze ko warabonye ko kaciye kanga ngo oya muri twagurisha oya uko nakugurisha arabona ko cyaca mwibarabara aratse ubwenge ntubise agace icitinya sha ntubise ko yaciye mu by'ubuzima bwawe ngarona ati ndarafa ariko rero seriously dusenge kandi nawe ubere kwizamu ndakubwira ikintu kimwe ni ugusenga n'ukuri mama yice yambwiye yuko ngo hari ukuntu yaturoteye aturotera ngo turiko turushe nyene turiko turahagayika hari ibintu byinshi biriko biraduparanganya mu rubanza rwawe rero acaranyemerera ko tuzojana ku musozi ni ukuri je nari maze iminsi je ndiko ndisenga mugabo azomutana ngaha hirya y'ejo tuzogenda tuzogaruka ngaha izi minsi ndabisambuza imana yo mw'ijuru itabare n'ahandi je numva turi inyuma yacu hari impinira ibintu bazigana ari igikoko kibi kijegeza intuze ibyoya kijegeje gusa abahononeka ibintu byinshi hejuru ku isi impinira n'imbira twarateye ariko oya Yesu wacu ari ku ngoma kandi Jeffrema umwanya umwe ntabwo yashaka ko kujya umukobwa mwiza asa kujya uwo gutaha mu rugo barakaje neza imbere y'umuryango rero n'ubu sindosubira mu isoko kubera nawe urahejeje icara ngaha sha turaba turabyinjira ureze ndarushye usangaye je nta bintu nzosubira kuja kugura n'ukuri nzobigurirayo barusha Uzokubino bazakubwira ku mugabo. Nzobirondera nashitse. None ejo ndafise umwanya nzoguheza tugura ibindi. Se nibiki? Bwira Imana ashaka wanyiboneye. Yo bwira rero se. Je ujya wari nzoguca amande. Wari ngene nagutimbishije kubwo usubirana na Kajeneza byo kunsaba kigomba. Mbega. Wibaza ngo ntibizocamo. Ntabwo sengera beri nsengera. Jana wasenga bikumvika ariko shari. Naje skizwa wanyibishije basi. Ico naragikoze vrema kandi ndashimira Imana. Karibu. Ni jewe twagera sizo ntugara. Kandi dufite ibintu byinshi n'ibyakunda ko turinda kugana. Narahimbawe basha. Mani banyumvira nta basuri. Reka bobo. Guterera. Sawa karibu. Sawa. Bebe. Sawa. Yego umeze neza. Teri ngo ucabi. Okay, ntaziyicaye nka Kera basi. kayaga. Karibu. Merci. None mwebwe mwarahimbawe. Kareka. Nagera mugasiga no kugura mwuguru. Twari twiruhiye ukuntu twinjiye n'imizigo reka ntiturandabyinjiza. Yaho twasubiye kugura. Urashusha. Nije nibagiye kugara. Je ninjiye ubwanyu. Yo, sorry. Ayiya. Belize uramwibuka. Belize namamvuga Belize ndirimba. Umwumvira yuko ari mu best friend Ewa. nyine mu BFF wawe. Gendera mvuga ko turakaro. Ndinda kubivuga nawe n'umuntu. Nuko Kajeneza. Nawe Mgaye uri kurigirisha. Gise ko ndamuzi basi no kwifuza. Ashani. Oya nawe wanyeretse. Bisanga nagusanzemo.
Kajeneza ni sawa? Yego ni bon. Gute nani? Ndagiye kubona. Basha merci na Naho je. kumva gusa mugasina bwakubona. Oya buhuru ruririmba. Nimureke kumvuga ngare. Ni Burundi bwacu. Wahindutse Burundi bwacu mu kanwa kiwe. Hano mugenzi vrema kuva kera. Okay. Basha c'est bon. Yego. Sino meze neza. Tenda shima. Basha ni bon. None. Ngiye. Uyehe. Mushikiye hano. Sheri. Abasha ntuwitaye muri taxi. Yanzimanye iri no mwishakoshi ngaho iruhande yawe yanzimanye. Uyu wisuru yatindabe. Yanzimanye je telefone mu. Yewe ntimwe muyitaye murabi. Mana ni izina ry'Imana ntayitaye. Ndashiremo nimero yiwe mu telefone tura. Oya sinzi cyangwa usanga wayitaye mu isoko. Hamagara wumvise. Yo ntumubitaye. Irasona. Awe na telefone wumva mu nzu iri kwisonera mu nzu wacu nzi ko yisize kuri charge kandi wowe urakunda gukina. Barakaguguwe wana ntuzi ko twahise nshinda byiyumvira numvise ntayo wumvira kwirasonera mu nzu. Ndamaramaye ubwaho ntibwaricetse. Ngira wanyoye rimwe. Izuba wowe ugiye kwiki. Aranduishije umusheri wawe ni hatari. Basha yinga ubwo ntera ndayisavinga nimero yawe. Mugenzi Ari wawe guhahamuka neza na neza. muze urondera Belize mushaka. Reka ndayisavinge nawe ucubona ino nimero. Okay sawa. Merci. Uhamagaye. Okay. Basha ni bon kabisa. Sino meze neza ubuzima ni bon. Ubuzima ni bon. Natwe turashusha nyene. Ashura ubanza rwanyu. Yariko arambwira Narinda rwaye. Narinda rwaye ko ruba ashinzoruzamo kabisa. Ngo aragwanye. Nasivye kugenda nagira nsubira inyuma nari mu gusubira inyuma mbwa nabihevye. Oya guma ngahasha uzobura genda. Ambuki yingene ngo ari wemeye kubarambo kabisa umuganiri. Uyu niwe yanantimbishije hajya naziyo. Ndabaye kubona bitabaye mbona ndabinge nafukama. Reka gutwenga be. Abakobwa muravyonga byo. Mbe none ko tukugumije hanze. Tunakwakiriye nitwe. Ariko hani bonje mbona ngo ameze. Oya harakayaka izuba ubyumva gute. Ugiye none. Joy ngira nce kukazi gatoya. Yego. Nari nci hamwe kugira ngo nakubwiye ko amafaranga namaze kugushirira. Dakwe. Ya. Ndakowe muko. Yato. Habaye. Yaheze undakowe. Merci. Ndaza kumubwira mama. Okay, très bien. Bitegura urumva ko byaheze. Urazi rero bivanye nuko je ndiko nje mu kazi sinza guteba. Reka ndabasigire muraganira na Belize wawe. Yego. Nibaze oya turaza gusubira. Mbuyo ndaza guca hano. Mugi umunsi mwiza rero. Sawa merci. Okay. Kazi keza. Merci. Tipe. None hajya wabona ngwana wibaza ngo ngwaniri reka. Asenga rero gute? Ana wa Araboneka. asha ibitero byose bigombe bizunda. Yo. Asha. Nacha gushira muri mutu nawe ubipire kabisa mu gusenga. None rega naje ndasenga ubu. Ah, mama mfunze ubwira turasangira urisangiza ndakora hiyo. Oya je birazwi. Muga nawe shawo uzozuraza tujane gusenga rega hari naho byovamwo na ukaronka. Sinkeneye abantu bavugisha. Mbona gacabona ko ndirambo. Tuje kujya nzoba ndafunga. Ni hatari. Belize sha. Tuje tubinze. Allô? Namahoro. Yego ni sawa umeze neza nawe. Bebasha sinabamenye. Ni Frank. Sindagutoye neza mwicwi. Ni sawa none Frank. Okay. Yego shaye dusurubanza vuba cyane basha. Hageze ahubwo. Yo merci beaucoup. Ahubwo mbwira aho ndabasanga n'ukuri. Agaterano ko muri iyi minsi. Ha?
urubanza ruba rugoye nyene umuntu arakenera utuntu twinshi. Ego nari nsanzwe n'ubundi nsohotse nafitaniye programme na Scheilla reka nce kubaraba ntaco urumva uwo mugisha sinawugisha. Murakoze cyane ubu nyene ndaciye mpeba n'ibindi ndimo ndaje ubu nyene 2 minutes ndaje. Ego ahandi njewe mvuye ngaho reka ndabarabe ntaco mumpe urumva ko mutazoboneka no ku rubanza. Merci beaucoup. Action. Fare. Kowe None ntubizi yuko udufise ibintu byinshi. hewe uraza mutahere nakujanye ko vraiment très sérieux ubu nyene urabona akakanya yewe washitse telefone yari ikupitse ambwira ko yahejeje cyo gutwara za mpunzi Reka blague. yego no ko rubanza imana yonyene nikiravye korera Urigasoga. Nenda kubaza ikibazo kimwe. Entre y'ubuzima n'urupfu utoye. Scheilla. Nakubwiye ko ndagufisenga mu biganza byanjye nasi kwemera. Nakubwiye ko ndagufise warasi kwemera. Rero mu gihe wabyanse utegerezwa kubaba. Ndasubiye kukubaza. Entre y'ubuzima n'urupfu utoye iki? Merci beaucoup. Sinyine kugira nabi cyane gose ko ndabona. Nyumviriza rero. Hari ikintu ngenda gusaba. Kandi ugikore mu bugwaneza no bwitonzi. Ushobora kwanza kwanza. Soma ngaho. Ndakubwira intwaro y'ukuri. Soma! Eda kumbuka kabisa kiwa. Ndakubwiye tetwa. Siba. Bwana mjambo. Ndi kuyamubwira Kajeneza. Umeze neza. Bantu kwamubwira. Hema. Mbabarira ntunkoreshe ibyo bintu ndagusaba. Hema. Ndikunda kumira byo ushaka kumva. Takuye titetwa. Ama urebo ni biri.
Imanije kubwira. Wala, konye. Ugira umubyeyi Kajeneza amajambo. Kandi ubisome ukunyinda bigwara. Siko ukabigira. Twibanira ubuzima bwiza siko. Mama yambwiye ngo mama matagusa yibagira ko mama azi Chani ni bon. Ni ça que c'est mon gars. Oui chérie. Ando. Umviriza Kajeneza. Nyumviriza. Nakina kimeshaka kuvuga nyumviriza. Banzu nyumvirize. Umvirize. Okay. Yihudi. Nyumviriza. Kajeneza nagira ndagushimire. Ça ndeke kuvuga iki? Chérie, ireka ibintu byo kujokinga sha. Nakubwiye byihoze ndayibwite unyumviriza gusa. Ushaka ndagushimire ku mwanya twamaranye. Ndagushimire no ku mwanya wawe watakaje. Ndagushimiye ku mafaranga y'inkwano warayingabiye. Ngurampowe. Ndaguhaye pole. Kajeneza disi. Ndakumenyesha ko natorotse nakiri mu Burundi. Ngiye kwibanira Karamata. Nuwo nakunze. Ngwiki? Reka kwivugisha mbe uragwaye? Sa? nibiki Kajeneza nibiki ko hindutse kuhindutse nibiki Mungu wanje nibiki nibi uranga bimodoka nibiki umviriza Kajeneza nibiki nayo weho narakujyanye. Ndaguhaye pole ingene urakajuja ko gukunda utagukunda. Hama bayi nawe tugihuriye. Eka sishaka ibyo umbwira. Icyo ngusaba unyibagira nkuko wibagiye ibere ryakompeje. Genda ukunda abakizwa bama n'udutambara ku mutwe. Jewe ntitugikwiranye. Bye. Allo? Chikopa irakaze. Bamaze no kuyikupa. None yaragwaye akubwiye gute? Ndindindira. Yakubwiye ko agwaye. Tuje kumuramuye. Ambwiye ngo arampevye. Ngo biraheze. Inde? Scheilla. Scheilla wawe? Je nivyo se none Scheilla wawe cyane. Ega napanitse n'izina ndanaribuze. Suwe. Oya, tugende muhira, tugende. Oya, tugende umviriza. Mama wiwe, bino bintu urazi gituma bikoze. Namaze no gutanga n'amafaranga ya dot. Inkwano namaze kuzimushira kuri konti. None ahengereye inkwano bamaze kuzakira ubu barasuye kumpinduka ngo agiye kubana ngo nuwo reka subira nda. Oya sindavyemeye ivyo. Scheilla bagiye ngo kubana nuwo yikundira Karamata. Aka none si wewe. Ushaka gusanga yihenze nimero. Usanga yihenze nimero ni Scheilla ntavyo yogira. Yazimije. Yesu wanje. Ibintu nibiki. Oya siwe. Siwe je ndamuze Scheilla. Ndamubona ni Scheilla izina ariko ushobora gusanga atari yatukoresheje telefone yiwe. Tuje kumuraba muhira basi. Tuje kumuraba muhira. Ushobora gusanga ari muhira. Bravo.
Umwicanyi. Uriki koko nta mutima ubwira. Uvuga ko umwunda gutewe umwunda ukamfata nk'uko. Kuri ko wimvira kunyica ukanyicira indani muri je wava mu myinshi. Scheilla. Kumanje namwica. Ese mkweba kunjira. Mukunda gukunda. Kuyi kandi ukene ko mbaba. ahanini mu bisanzwe icyo twari twifuza kumenya Scheilla yewe ndaha Scheilla si hafi. ko si hari Scheilla si hafi. muvyeyi urumva mu bisanzwe impamvu tuje gitumbuka ndibaza yahora abateguje ariko bibaye ngombwa ko tuza gitumbuka twamushaka nimba yoba ari ngaha mu nzu muduhamagarira kubera n'ikibazo c'inkoramutima kituzanye ndi pare wiwe twari duhaciye kugira ngo turabe ko twavugana nawe ahari muduhana na kimwe. Scheilla si hari no kumutelefona ariko namutelefone ngira ngo inshuro nyinshi abantu b'abakobwa barakunda kuryama nimba waravye mu vyumba nukuri turamukeneye cyane namuronde namubuze no kwifone bambwengura zimije namubuze nanje mama rutubwire ko yari yuko telefone izimije kandi telefone hejeje ku telefone erega niwe hejeje ku telefone mukanya mukamama nawe igisabisho telefone gerageza wumve gerageza subira erega niwe hejeje kunyi telefone sawa gerageza wumve oya ni abari ngaha nta kibazo nakubwiye telefone nta kibazo ibintu byose tuba dushaka yuko bibamwe umuco nibaza ko atangorane vraiment namubuze na telefone nk'inshuro nka 3 zirenga nabuze umwana nikuri namubuze umwana ndagusanga aryamye ukuri turamukeneye muvyeyi turamukeneye impamvu tukubiye ko tumukeneye tuba tumukeneye cyane ni ikibazo c'inkoramutima niyumviritse ku telefone yayizimije na yazimije je narondeye umwana namubuze none erega no kwifone ndasubira ndabura umwana nagiye hageze no gufungura ndaza guhiga umwana ndabura no gufungura ntanafungura nabuze umwana nakuciye ugenda ewe ingo kuciye ugenda uciye ugenda kubera gucakura nanjye mu munezero rero mu munezero ndakureke Scheilla urukundo rwababaza nanjye ndababara muraheza kugira ngo kongere telefone kandi usure kandi ugire mahukuru wawe utamukeneye kandi wongere kandi umutuke utabikoze ndetse uramaze kubishiramo ndakwica tukubure twese kurarirayo bebe n'umuseko umukozi wanje gamana hangene nyononeye akantu n'ukuri ngene mu gihugu cacu dusigaye dukora utuntu twiza wogira ngo kakozwe n'abanyaburayi ego wanise ngo mabukwe
ni sawa ndashaka ndakubwire ko je n'umuhungu wawe tutakiri kumwe kubera guhera isaha wibagiwe kuko nigeze no guhaka kumukazana wawe ubikure no mu byiyumviro nta mutima ugira nta mutima ngira jewe habaye iki nta mutima ugira ko yaba ufise ntiwakwiyumvira yuko nakwasubirana n'umuhungu wawe ubikure mu mutwe gushika isaha unyibagirwe ntimusubire no kunyiruka inyuma ntimusubire guta umwanya wawe